So welcome once again. Ni kumwe na Eric Nzwesaba. Nko mubibona hano kuri Changozo TV. Nifuza kubayagira byinshi kubijanye na green card. Now, green card ni iki? Green card turifuza ko tuzobivuga ko cyane kugira ngo abantu batari bake bashobore gutahura ibyo ari byo. Kuko ni benshi bifasha, ni benshi byafashije bagatera ku yindi ntambwe mu bintu batari bizeye, kuko nk'uko musanzwe mubizi kuronka visa yo muri leta zunze ubumwe za Amerika ni ikintu kitoroshe, ni chance taronka bose, uretse ko hari abo bihira bakayironka byoroshe bivanye nico bagiye gukorayo. Aba bagiye kwiga, hari aba bagiye gukora business, hari aba bagiye novuga kuvisita, hari aba bagiye juste muri tourisme nkuko bisanzwe. Visa rero muri United States iragoye kuronka, in short iragoye kuronka. Abantu benshi barabizi, utarabigerageza ntushobora kumenya, but ni ikintu kitoroshe kuronka. Now today topic yacu ni tahura icarico green card. Mbega green card niki? Ubu maze kuyumva canke n'ubwa mbere yumvise? Ari ubwa mbere yumvise canke ari cyo yizi ko wajaha hepfo muri commentaire gatoyi ukatubwira ati ndayizi gutya, hari cyo ndayizi ko. Yes, tudatebye rero twifuza kuyaga namwe kuri iyi topic uno munsi, hama tukabamenyesha ko tuzoyikora ko ibiganiro bitari bike byimbitse cyane kugira ngo abantu benshi bashobore gutahura ibyari ibyo. Katugende rero direct ku kiganiro cacu. Green card ni iki? Green card ni novuga ni program ya leta zunze ubumwe za Amerika iba buri mwaka. Yes, iba buri mwaka kuva mu kwezi kw'icumi. Kwezi kw'icumi, yes, kwezi kw'icumi buri mwaka. Ni program ya United States baha chance abantu bo mu bihugu bitari bike, si byose, kuko hari ibihugu bitemerewe gukina green card. Turaza kubabwira impamvu. Hari n'ibihugu biba byemerewe gukina green card. Uti impamvu ni yahe? Iyo program iba buri mwaka itangwa na leta zunze ubumwe za Amerika. Nukuvuga iraha uburenganzira bw'abantu bari mu bihugu bitandukanye kwa applying. Uraja online ukapplyinga, turababwira process mukanya. So then hakaba igihe bagaselektiona batsinze iki, hanyuma ni process. Reka rero tugende detail par detail, tugende au profond, dushobora kubabwira icarico green card. Now green card mu Congereza tuvuga ko ari nka permanent residence, kubaho uba uwemerewe kuba muri leta zunze ubumwe za Amerika permanently, ubutakurikiranwa, utabazwa ngo nibiki. In short, uba urekuriwe kubaho, gukora no kwiga. Mu nyuma urashobora kwa applyinga ubwene gihugu bitakugoye, kuko if you are a green card holder ufise uburenganzira bwose. Now twagiye rero mu kiganiro nyezina. Imisi yose mu kwezi kw'icumi buri mwaka, bivana n'amatariki. Ugiye kuri website zabo bashobora kubibona, hariho ama website ya United States. Barabwira abantu, baratangaza bati kwa applying green card uyu mwaka bizotangura itariki zinizi z'ukwezi kw'icumi. Now navuze nti hari ibihugu bimwe byemerewe
n'ibindi bihugu bitemerewe kwa applying. Uti gute? Leta zunze ubumwe za Amerika ziraraba bakavuga bati nk'akarorero nka green card yo uyu mwaka 2020 abantu batari bemerewe kwa applyinga harimo Nigeria, harimo Ubushinwa, harimo n'ibihugu byinshi bitari bike ibyari byemerewe. Uti impamvu ni ya impamvu nuko hariho igitigiri ntarengwa baraba bakavuga ati kino gihugu dufise abantu benshi muri Amerika, rero ntitwifuza ko hoza abandi bavuye muri kino gihugu, reka duhe chance ibindi bihugu nabyo. Niyo mpamvu usanga bashize kuri list bati turatanze chance y'abantu ba applying green card, ariko abantu barekuriwe ku applyinga ni bose kiretse iki gihugu n'iki gihugu ku mugabane wa Afrika, muri Aziya ni iki gihugu kitemerewe, muri Europe canke hehe gutyo. Aho rero muca mumenya muti jewe sinemerewe abandi baremerewe. Now green card rero uraja kuri website, hariho ama website menshi y'ama fake atari make. Nico gituma kugira wa applying utegezwa kuraba iyo website ugira ujeko ko atari iy'ububeshi, kuko abantu benshi barabeshwa bakavuga ngo turatanga ubuzi muri Canada, turafasha abantu kuronka visa yo muri Australia, ibintu byinshi by'ububeshi bidasobanutse, ariko ucusanga ari ibintu by'ibinyoma cyane. Uti womenya website y'ukuri gute? Website yose uzosanga bakubwira ibintu bya green card ariko gaherezwa .com, .org, .org, .com, izo zose ziba ari iz'ububeshi. Uti gute? Bitegeza kuba kuri website officielle ya United States, nayo iba iri either www.unitedstates.gov. Rusha birahinduka 2019 byari birukundi, 2020 barahindura, but iminsi yose imbere ya point haba hari gov, ntabwo aba ari com canke org, no. Aho ucubona directement ko ari website y'ububeshi. Yes. Now kugira ngo umenye ko iyo website ariyo, nico ubirabirako. Reka ntarabandanya ndababwira bariko baraturaba bagire share iyi video ishobora gushikira abantu benshi, kuko izi information abantu benshi barazibura, abantu benshi ntabyo bazi. Urashobora kumva abagenzi baba bari muri Amerika, ukiyumvira bashitseyo gute, bagiye gute, ariko izi chance ziriho kandi abantu benshi baragenda bararonka. Now umaze kugurura iyo website ya leta ya United States officiel, urasangaho novuga bakudirectinga kuma point akurikira kandi zitandukanye. Hariho point ya mbere ushobora kuvuga ati wa applying, izindi point zakubwira ati ucheckinge case yawe, izindi zikakubwira donc bigenda bikurikirana mu gihe byose bipanze hamwe. Hari ababa bagezwe ku rugero rwo kuraba resultat zabo, hari ababa bageze ku rugero rwo kwa applyinga mu gihe uri umushasha, hariho uwundi abageze ku rugero yari applyinze, yarabonye resultat, ashaka kuraba ama step, intambwe zikurikira, bavuga bati mbega mu gihe natsinze hakurikira iki, mu gihe natsindiye green card what next, bica bigenda gute, nibiki n'amadokima yankeneye, nibiki nkeneye, mbega ibipimo, mbega visa irarihigwa, mbega iyo green card irarihigwa. Information zose ziba ziri hehe? Ziba ziri ngaho.
Now wewe rero icyo ukora uklika kuri apply. Kwa applyinga nibyo wewe uba ukeneye, ntabwo uje kuraba resultat kuko no bwa mbere uba ugize uba winjiye ku iyo website. Before you apply hari ikintu ca mbere uteza kumenya, hari ikintu bita ifoto. Ifoto ni ikintu ca mbere gikora ko abantu benshi. Hariho ama size, hariho size, nibaza ko size mu gitabo mwese, hariho size zikenewe, hariho requirement kugira ngo ushobore gutsindira green card. Ikintu ca mbere bisunga hariho ifoto. Ifoto itegeza kuba yafashwe canke yafotowe imbere y'amezi 6 mbere yuko apply. Hapana ko ari beri ikintu wafashe last year nyuma y'imyaka 2 mbere ukacuza niyo foto ngo ukoreshe ku applying green card. No, ico gihe uzokugwamwo mu ba mbere, ntibazigwe baranaguha. Kenshi rero nibyo bikunda gukora ko abantu izo foto mu gihe baraguha. Hariho size barakubwira size ugiye kuri website, barakubwira requirement y'amafoto, dukeneye size zimeze gutya, kandi background inyuma habe hera, background yera. Apana kufotorera ku gitambara gitukura hamwe cyugenda muri Photoshop ngo ugire ngo editing canke ugire montage kure ku iyo background itukura ngushireko background yera. No, bisabwa gukorera kuri background yera iyo foto, hanyuma bakazoyibona ko yakorewe kuri iyo background yera nyene ikigeze girirwa montage, kuko barabibona directement, ntushobora kubahenda. Now umaze kugira amafoto afotowe mu mezi 6 atarengeje simu mbere uko applying, uca rero utangura process. Process umaze kuyirangiza, kanje and detail gato yo ngene ba applyinga, uguruye iyo website hari ahantu bakubwira amazina. En fait singiye deeply cyane uno munsi, shatse ngire so forme ya introduction, so then umuntu ashobora kuba afise ikibazo ashobora kubaza muri commentaire, then zo prepare ikiganiro rero and detail ya buri kintu, ngene wa applyinga, ama size ya foto akenewe, ingene yose akurikirana. Hama ndababwira ingene wa applyinga, ingene ibikurikira maze kuronka amezi urindira, yes, and detail ibintu byose ndababwira. So urashobora gushare iyi video kugira abantu bashobore nabone gukurikirana izi information kuko ziba zikenewe n'abantu benshi batabizi, n'abantu benshi babyifuza ariko batazi ingene bashobora kuronka. So wewe uriko dukurikira wo sharinga, ndabibutse ko yari Cankuzo TV. Murashobora kuja kuri web kuri YouTube channel yacu, hari kubiganiro byinshi dushirako byerekeranye n'ubuzima bwo hanze, haba muri Afrika y'ubuseruko, haba hanze ya Afrika, ama opportunity menshi, bashaka kwiga, abashaka ku applying ama scholarship, byose turashirako kuri Cankuzo TV kugira ngo abantu bashobore kuronka auto opportunity benoto mu gihe bataba bagize, mu gihe bataba babizi. Now umaze ku applyinga barakubaza hariho ahantu hambere maze gushaka ku applyinga ushira amazina yawe. Nk'akarorero witwa Ndashimiye Boniface, ugashiramo Ndashimiye Boniface, ugashiramo umwaka w'amavuko, ugashiramo igihugu, nationalité, ugashiramo ibintu nk'ibyo. Ni ibintu biri simple, very simple, ni ibintu wewe wenyene wigirira. Ariko mu gihe utarabigira ni byiza kuba ufise umuntu ku ruhande akubwira akagufasha. Si byiza ko umuntu akwa applyingira mu nyumve neza, ibyo ni ibintu tuzogarukako. Si byiza ko umuntu akwa applyingira wewe nyene urakwiye kuyapplyingira kugira ngo umunsi uzoronka urashobora kuja muri ambassade mu gihe ugiye gukora interview ya visa, kuko atari we wabyiyandikiye wabyiyujurije.
aba officier bajeje gukoresha ama interview ya visa bakakubaza ikintu kikakunanira kuko wizeye undi muntu arakwa applyingira. Icya kabiri ushobora kwizera umuntu akakwa applyingira, hariho nimero batanga confirmation number ariyo winjizamwo mu gihe uzobuje kugurura kugira urabe resultat soit ko waronse watsinze cyangwa utatsinze. Hariho nimero baguha ukayibika mu gihe ari undi yakwa applying arashaka kwinumira ntabikubwire akaca abika iyo nimero. So then at the end of the day uzoza kuvuga ngo urabe resultat akakubwira ati no ntibishoboka ko uraba resultat kuko details ziwawe nije ndazifise. Utegerezwa kugira ane kumpa ikintu, kumpa amafaranga kugira ngo ndaguhe access ingene ushobora kuraba resultat ziwawe, canke akaba yaravye izo resultat akabona ko watsindiye green card akakubwira ati ndazi ko watsinze but ntushobora ku accessing ikintu na kimwe kuko details zose nije ndazifise. So lazima ibihumbi amajana ngahe, ibihumbi amajana 2, ibihumbi amajana 3 niho shobora kuguha izi code kugira ngo ushobore kugirane kuraba resultat ziwawe hama uzoshobore guprocessinga uheze donc applying visa interview byose utampaye sinshobora kuguha. Nico gituma rero ndababwira mu ntango imbere yuko tuzoja mu biganiro nyezina bijanye na green card, si byiza ko wizera umuntu ngo akwapplyingire. No, i applyingire wewe nyene ni ibintu byoroshe, ni nka kujya wuzuza novuga uzuza urupapuro bikenewe ko amazina yawe iki aho uvuka, bakakubaza office abana, yes office umugore, ego office abana, ego ni bangahe, ukavuga ni 3, ukaca uvuga amazina yabo yose. Umugore wawe nimba office umugore uramushirako, ugashirako amazina yiwe, ugashirako na document yiwe. Document yiwe si si ID, si karanga muntu, no. Kuva muri 2019 United States yaranse ko abantu basubira kwa applying green card badafise passport. Bisaba ko applying green card ufise passport kugira ngo kenshi byaratera ikibazo ugasanga abantu benshi ba applying atana umugambi wafise donc ari gufina tu ibintu by'imikino kugira ngo arabe kumbure ko yoronka. Hari naba izo code babahaza zo kuzora aba resultat ugasanga yanabitaye kuko yabigiza afina yabigiza bacha barahindura. Boblija ko umuntu wese ashaka kwa applying green card kuva muri 2019 yategetswe kuba afise passport. Nico gituma rero mvuze ko ushobora gushaka document y'umugore wawe mu gihe ari we main applicant, wewe wa applyinze ugashobora gushaka document y'umugore wawe, niho ushobora guprocessinga. Sino utayishize ko ntibikunda. Ushamo rero nimero ya passport y'uwawe, nimero ya passport y'umugore, abana ushamo amazina yabo gusa, nta passport yabo bisabwa kushirako kuko bazozi gusaba mu gihe uzoba watsinze waronse. Now nicaye kiza cyo gushirako abantu biwawe bien avant uca applying nibaza ko mucumva kwa applying ni ko kuzuza izo formulaire just ukasubmitinga then ikaba successful ko applying. Utabashize ko bien avant mbere ko applying, nta muntu numwe uzozana mu nyuma uvuge ngo uyu ngo yari umugore wanje, ngo uyu yari umwana wanje. No, bamaze kuguha baguhaye wewe wenyene. Mu gihe uzozuzanya abandi muri interview ya visa, iyo visa yawe izoba denied, bazoyi cancelling, wewe ubure nabo bantu waruzanye babure. Rero ni byiza gushirako abantu biwawe bien avant uca applying. Ugavuga ati ufise abana 2 ugashirako amazina yabo, ufise umudamu ugashirako amazina yabo.
then aho haba ari mu kwezi kw'icumi buri mwaka, ukacurindira guhera ukw'icumi na rimwe, ukw'icumi na kabiri, ukwa mbere, ukwa kabiri, ukwa gatatu, ukwa kane, ukwa gatanu. Uretse 2019 sinzi ko ari 2019 canke 2020 niho rezita zasohotse mu kwa gatandatu, ariko iyindi myaka yose rezita zisohoka mu kwa gatanu ku mwaka ubukurikira uwo applyingzemo. Nk'ubu DV Lottery ya 2022 abapplyinze muri 2020 bazogenda muri Amerika muri 2022, rezita zabo urabona turi mu kwa kabiri, rezita zabo zizosohoka mu kwa gatatu, mu kwa gatanu itariki 8. Lonef muri Amerika amasaha atandukanye gato, ashobora kuba Lowit muri US, ashobora kuba ari almost Lonef mu Burundi muri East Africa, uko dusigana almost amasaha 9-10 gutyo. Rero mu kwa gatanu niho rezita zisohoka. Rezita zisohotse z'abapplyinze ni kuvuga ucapplyinga haraka nimero baguha ukakabika. Mu gihe ugataye kwisha maneno biba bihenze, ntuzoshobora ku accessinga kuraba rezita zuko waronse canke wabuze. Mu kwa gatanu rero nk'abantu bapplyinze uyu mwaka 2020 last year 2020, ubu turi 2021 mu kwa kabiri, bashobora kuzoca bakora interview mu kw'icumi na rimwe, guhera mu kw'icumi na rimwe kugeza baheze. Then guhera ukoze interview murarindira watoye interview, so then bakaguhamagara bakakubwira ati visa yawe izosohoka iki canke visa yawe ntiyemerewe. Ikintu kikubwira ati waronse visa abantu batabizi kuko ugenda utwaye passport, ikintu kizokwemeza ko uronse visa bakubwira ati dusigire passport yiwawe. Igihe uvuze ati, igihe bakubwira ati sawa tuzogerageza ikindi gihe, ukagenda tanya naga passport kiwawe, my friend, uba wabuze. Ariko mu gihe basigaranye passport yiwawe biba bisigura ko iyo passport basigaranye ariyo uzogenda gutora irimwo visa yiwawe. Nasimbiye kure, ariko reka tugaruke after ya resulta zo mu kwa gatanu. Lowit umaze kuronka inyishu, winjira kuri the same website, ariko kuri point number 3 nimba atari number 4 kwinjizamo checking a result, then bakakubwira bati you've been selected, cyangwa nimero yawe ntiyabaye selected, uzogerageza ikindi gihe. Niho cumenya uti nabuze canke narose. Mu gihe rero usanze wabaye selected, nico utangura guhimbaza, utambu tarike, ugurishe n'utwara office uvuga ati na ndagiye. No, kuko abantu bacagura n'abantu benshi cyane baha, but visa ziba ziri available ni 50,000, ibihumbi 50,000, 50,000 visa ziba ziri available ku bantu batsindira green card. So abantu baba baronse ni benshi baba bimerewe, but visa zizohabwa abo bantu ni zike par rapport y'igitigiri kiba cyahawe cyabaye selected. Mu gihe ubonye ko wabaye selectionné, ni byiza ko wihutira kuca wuzuza formulaire ya requesting DS260, DS260 formulaire yo kwa applyinga, yo kurungika muri Kentucky kugira ngo applyinge usabe requesting gukora interview. Ibyo byose tuzobigarukako, ibyo byose n'ibiganiro tuzokora. Mu gihe mwoba intéressé n'iki kiganiro muratubwira, ushaka kwandika muri commentaire mukabaza ikibazo cyangwa mukavuga ati twaryohewe n'ico kiganiro kize kibandanye uje en detail étape par étape. Nzoca ndabikora, nzobandanya ndababwire en detail guhera ku kambere kugeza ku kanyuma.
ndababwire kuva utsinze, kuva wapurayinga interview, wabuzuza formulaire za interview, ndababwire kuva mu gihe bakurungikiye Kentucky Consular Center, bakurungikiye bayita KICC, mu gihe bakurungikiye ikete kuri email bakakubwira ati uzokora visa itariki iyi n'iyi Nairobi canke Dar es Salaam, mu gihe uri nko mu Burundi kenshi niho bakorera Nairobi, uzobushitse ku biro bya ambassade ya Amerika itariki izi n'izi amasaha ya naya, ukacuvuga ati now nipange gute. Haba hasigaye ko wipanga mu bintu bijanye n'iki n'uburyo, ariko nobabwira ko uburyo mu gihe wizeye Imana ko ico wapurayinze gishobora gucamo bigenda neza, hari abantu bafite kwizera ico utangura kwipanga ku bintu bijanye n'uburyo, kuko DV Lottery canke Green Card nta kintu na kimwe bagufasha mu gihe waronse ngo bakurihira canke ngo baragufasha, no, kubijanye n'uburyo byose urimenya. Aho rero ni ikintu kiba c'intege gatoyi, ariko ni biza kubabwiza ukuri kugira ngo mu gihe uwo bijamwo uzotangure kwipanga hakiri kare kubijanye n'amafaranga. Kuko umaze kuronka bakakubwira ati you've been selected, case number yawe ni uratowe kushora kugira nte ku processing kubandanya. My friend, ucutangura gutigita n'inoti, kuko hari ibyo bita ibipimo ukoresha mbere kuja muri ambassade gukora interview, ugenda utwaye resultat z'ibipimo. Ibyo bipimo birazimvye kuko birashaka gutwara amadolari amajana 350. Cyabibaza rero nk'uburi umupapa ufise abana 3 n'umudamu, umwe wese ni $350 nk'akarorero, cugwiza x5, amahera ni menshi. Interview canke visa irarihigwa amadolari ashika amajana 320 gutyo, bivana n'igihugu. Aho rero hariho Green Card, kandi umaze kuyironka yoyo biroroshe, bashaka kuyirihira muri Afrika mbere kugenda cyangwa ukayirihira muri Amerika before umare ukwezi, bashaka kuba wayirishe kugira ngo bayiguhe. Utayirishe ntibakwirukana muri Amerika, urabayo, ariko hari impapuro utaronka, hari uburenganzira utaronka, niyo Green Card ntayironka. Of course bawemerewe ukagenda, ariko ntibigenda neza. Ni byiza rero kuyiriha. Hariho ibipimo, hari amahera ya visa, hari n'amahera y'itike y'indege. Muri nka 4 muri 5 bashobora gusanga nk'idolari 1000 umwe ku itike y'umuntu umwe. None inshuti yanje, muri 5 amadolari 5000 canke 4000, ayo na y'indege gusa, bivanye na state ugiye kubamo. Ni byiza rero kwipanga canke kubijamwo mu gihe ubifitiye umuco neza. Hari abantu benshi baronka ariko ntibagende muri Amerika kubera uburyo. Hageze ugasanga ntiyaformye ibintu bikenewe, ibisabwa, ugaca usanga mu nyuma nihatangwe kuvuga ngo mbega ngo barandihira, no, ngo mbega barafashe itike, no, mbega visa ndayirira, yego, mbega ibipimo, ugaca usanga n'umutwaro ukomeye, kuko usanga arabivuyemo, ya chance yo kugenda irabuze kubera ntiyamenye information zikenewe bien avuga ngo yitegure yingene azoshobora kwipanga. Urumva abandi nabo gaka nimero ko gucekinga result ukasanga bagataye, ntibazi niyo bagataye. Abandi nabo kakabika muri telefone nazo ziratakara, hagira ko akarondera asanga karatakaye, kumbura yarahimbiye telefone. Ni byiza rero ko kajya kantu kandi kahana kajya kanimero cyangwa kajya kagafoto ukakabika kuri email yawe, cyangwa ukakabitsa uwundi muntu, cyangwa ukakandika ku kanimero handi hantu. Of course hariho 0 na O
birakunda gucanganya umuntu kuko birasusa hari usanga irimo akaba ugasanga wanditse bitari ibyo ugiye rero gucekinga result ukaca usanga ntibyuguruka bakabwira ngo invalid ibi bintu ntibizwe kumbe niwe wanditse ibintu bitari ibyo. Ni byiza rero kuba makini, ni byiza kuba maso ukipanga, ariko byose birashoboka mu gihe uronse chance yo kugira mu gihe uronse chance ukaba selected uraterereza abagenzi. Of course nta muntu agira abagenzi benshi bamuha amahera, but urashobora kugerageza, ariko ni byiza kuba ufise base yiwawe, amahera yiwawe uba warategekanije. Urumva ni byiza cyane kuko naho usaba abagenzi naho uterereza inshuti barakubaza ni none ufise angahe, kukeneye imiliyoni 10 z'amarundi, kukeneye imiliyoni 8 z'amarundi, wowe ufise mwangahe? Kuko umaze kugerayo urababwira ati nzoyabasubiza, ariko hariya naho hari challenge zaho. Muri Amerika urashobora kuba utarahaje, urashobora kubaza ati ni ahantu hatari amahera no kwamura, no n'ahantu handi urakora. Of course urakora amahera ukayaronka, ariko na mahera nayo twagwa n'ibintu byinshi, hari amafacture, hari amafacture, hariho amatax, amatax, umva ni ibintu byinshi cyane. Internet ni ngombwa irihe, kandi ni ngombwa ibe mu nzu, amatara, amazi, inzu, amazi hari yarazimbye, ashaka ubusanga uba mu nzu $1,000, $800 bivanye na state ubamo. Ni byiza rero before kugenda urabe, ntiwihutire kuja Washington DC, no, ntiwihutire kuja New York, ntiwihutire kuja Florida, no. Yaba state ikiri cheap, izimbutse aba ari yubamo, kuko ubuzima ntubugiye kuryoherwa hariya ngo ugare ngo njemba Washington DC, njemba New York City, no. Wagiye kurondera my friend iwanyu ni muri Afrika, kugira ngo ucuze waronka uzoze wubake iwawe, uzoze ugure inzu, ugure wubake n'akayetaje kamwe cyangwa ugire ntiwagiye kugara hariya, no. Umaze nagiye nasinze cyane, but ni byiza nabyo birakenewe ko ndabivuga. But umaze kuronka uca wipanga ukuzuza DS6, DS 260 formulaire, ugasaba Kentucky ko boguha igihe cya interview, bakakuronga ikirikete mu nyuma bakakubwira uzokora interview igihe kiniki, ucurondera amahera y'ibipimo. Urondera amahera y'ibipimo uca wabironse, ucuza before itariki waronse yo gukora interview muri ambassade, ucuza avant kugira ngo ubanze uje muri IOM. Bafise ibitaro byabo bigira ibipimo bipima abantu, ntuje mu bitaro byari byo byose ngo bazanire result, no, ntibemera. Utuja mu bitaro bya IOM, baita International Immigration IOM, International Immigration Organization, yes. Barafise ibitaro bakagupima, bapimye harabaguha muri envelope resulta, ukazogenda uzitwaye kuri ambassade ku munsi wa interview, n'abandi bazirungika directement muri ambassade, ukazogenda uzisangayo, bakakubwira ati wewe uzozisanga muri ambassade. Basanze ugwaye bari abantu bakoresha interview ya visa, nibo bafata ingingo swati ko ubugwayi bwawe utobujana cyangwa ubugwayi bwawe bushobora gukira, ushobora kugenda atakibazo. Nuko basanze ibintu bimeze neza, barakubwira ati dusikire passport ukabasigira, ukabwira ati nyuma y'imisi 5, nyuma y'imisi 4 uzoyitora hana kuri DHL swati Nairobi ki, ukacurindira zomba bagutelefone passport yawe igeze kuri hana genda utora, ugiye ugaca usanga harimo visa mu passport yanyu canka yiwawe. Visa ni amezi 6, amezi 6 urashobora kuba utaripanga mu bintu by'amahera ugasanga ntarakwira. Make sure gerageza imbere yuko amezi 6 ahera visa yawe ngo ibe expire, ube waronse ayo mahera. Urashobora gusanga uri umupapa ufise abana, ufise umugore, ukaca usanga amahera y'itike y'indege ntari bwakwire, ariko ay'ibipimo n'aya visa warayaronse wabirishe, kuko ntushobora gukora interview ya visa
utagirane utarishe ya mahera yabyo. Ushaka gupimwa utarisha amahera no, bisaba kupimwa ufise cash ukabariha, bigasaba gukora interview ya visa wabarishe, hari ama konti yabo kuri banki ugenda ukareba ukazoza ugakora interview. Ikintu cyonyine kiba gikenewe après y'ibipimo na après yo gukora interview ya visa, urashobora kuba udafise amahera yose akwiye gitike y'indege. Wewe umuntu wa applyinze hari abandi baba bakudepandako, urashobora kubasiga muri Afrika ukariha indege ukagenda, hama ugakora ugatigita imbere ko mezi 6 ahera visa zabo zibe expired, ukabarungikira itike bakagusangayo. Ariko mu gihe baba wabariha ibipimo ukabarihira na visa, apana kuvuga ngo je ngo ndacomotse ngo nta ibipimo afise ngo nta na visa ya mwese ngo je ngo ntanguriye no. Aho uzoba ubasize kandi naho utazobatwara muri interview kandi warabanditse ko ntuzokora my friend, ntuzokora interview, ntibibaho. Urumva nuko bimeze. Sinzi ko ndiko ndatanga umuco, sinzi ko muriko muratahura. Abantu bafise utubazo babaza muri commentaire, nababwiye nabasabye gupartage iyi post ya Cankuzo TV, nababwiye murashobora kuraba ama information menshi kuri YouTube yacu, kuri channel ya Cankuzo TV kuri YouTube, mukagira subscribe kugira ngo muzokwame muronka ama update byinshi biri kuri YouTube. Murashobora supportinga ibikorwa byacu, mukagira subscribe, share, mukagira like, commentaire, birafasha cyane. Now umaze rero kuvuga ati urabasize, make sure ubarungikira amahera y'itike y'indege before 6 mois zihere amaviza y'abataraba expired, kuko biremewe ashobora kubasiga ukagenda hama bakagusangayo. Hari ikintu janye n'abana muri Amerika, ibintu by'abana bato biragoye kuko ufise abana bitegerezwa gukora, abana nturonka ubasigira ama daycare yo kubashiramo arazimbye cyane. Tuzobabwira ingene ushaka kuvyitwaramo ugeze muri Amerika ufise abana, tuzobabwira ingene ushaka kuvyitwaramo ugeze muri Amerika uri umuntu umwe, ugeze muri Amerika muri babiri, muri couple, ingene ushaka kuvyitwaramo n'ibintu byinshi. I topic is deep, very deep, yeah, and wide. Tuzobabwira ingene ushaka kuvyitwaramo, tuzobabwira detail, tuzobabwira byinshi, tuzobabwira kubijanye na green card. Rero nimba warapplyinze green card 2020, resita zawe ni muri 2021 mu kwa gatanu lowit, kajya kantu bakubwiye ko confirm ko yabaye successful ni kuzoshiramo byuguruke. Mu gihe rero ubu umaze ku apply my friend, utangure kwipanga ku bintu bijanye n'amahera, kuko niba mara kuronka resita mu kwa gatanu, nibaza ko atari uzoca utangura gutigita ngo urondera amahera y'ibyo bintu byose nakubwiye, kuko nakubwiye nta kintu na kimwe ufashwa, ibintu byose urimenya, Hari akantu nogenda ntibagiye imbere ko ndangitse ikiganiro, imbere ko baguha visa cyangwa imbere uko applyinga mu gihe uri kuri apply urunzuze rya formulaire DS 260, barakubaza who is your host, ninde zokwakira muri Amerika, ukavuga ati ni naka aba muri leta iyi address, just address kugira ngo bamenye aho bazokuzanira green card wamaze gushikayo. Ushobora no guhindura address mu nyuma, muga hariho address utegereza kuzuza ko utayujije ko my friend ntagicamo. Ushaka kubaza ati mbega ni ngombwa ugira umu host, ni ngombwa ugira umu sponsor, no, umuntu akwakira uwo nawe ni ngombwa umurondere, wikore ku nshuti, wikore ku bagenzi, mugo utamufise na muri mu Islam, raba abayisilamu muri Amerika, mugo ngo mu Pentecost, raba abayisilamu muri Amerika cyangwa Pentecost muri Amerika, wandike jya kuri Google, gira research, gerageza pambana, gerageza uronke umu host murashaka kwakira. Jitegura uronke address yo kuzokuzuza kuri DS260, kuko utamuronse biragoye. Ntibisigura ko udashaka kugenda utamuronse, urashaka kugenda ariko bisaba ko uzokwirihira hotel, hami hotel ukabooking, ugatanga address yayo, ukavuga igihe uzohamara, hama iyo green card yawe leta ikazakuzanira ku iyo hotel. Ni process ni
mukorondera umuhost bisaba yuko urondera uwo muhost mukavugana nimba uzozura contribute ku munsi amahera yo kurya ukabimubwira, nimba uzomara amezi 2 ukabimubwira, nimba uzomara ukwezi kumwe ukabimubwira, kugira ngo ntuzoshike muri Amerika mutangure gusumbwana ngo urabona ngo jewe sindipanga ngo naje nkenye ngo no foko mugira agreement before yuko mugira before kugenda. Rero amasaha yacu y'ikiganiro minota twagihaye twahawe yo kubashikiriza kino kiganiro tubona igira irangire. Tubashimire cyane mwe mwabanye natwe kuri Cankuzo TV, turabashimiye cyane. Rero abantu bifuza ko ikiganiro cyabandanya mutubwira mwabanye intéressé ça va, mugapartage n'abandi mugasangiza n'abandi, hama mugire like kuri page ya Cankuzo TV, mugire share post zacu. Ntibagiye kubasaba kuja kuri YouTube, please mugire subscribe kuri Cankuzo TV, tubafitiye byinshi. Hariho ama video menshi avuga ku bujanye n'ubuzima bwo muri Kenya, nziza byo kubaho, ubuzima bwangere bumeze kuhashika, byangombwa gukorayo, ibintu byinshi tubafitiye, ibintu byinshi tuza kubasangiza, turi hano ku bwanyu. Rero turabashimiye cyane, turabashimiye kubana natwe. Imana ibahezagire cyane. Ciao, thank you so much.